Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'uno munsi kuwa kabiri arashikiriza ku banyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ku kugene igihugu gihagaze. Ibikorwa vyo kurondera abasenyukiweko n'inyubakwa zasenyuwe na Nyamugigima muri Syria na Turkiya birabandanya. Ibiziga vy'abantu 22 nivyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa12 mu mwaka uheze. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibikorwa vyo kurondera abasenyukiweko n'inyubakwa zasenyuwe n'ikinyamugigima muri Syria na Turkiya birabandanya. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo. Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko muri rusange abahitanywe na Nyamugigima yumvikanye muri Turkiya no muri Syria ejo kuwa mbere barenze 5,000. Ku ruhande rwa Turkiya abategetsi b'ico gihugu berekanye ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe na Nyamugigima ikaze y'ejo bababa 3,500, amaze gukomereka bakarenga 15,000, hamaze gutabarwa nabo bakaba barenze 7,800. Ibitigiri vyarataramenyekana irengero muri Turkiya ntibiratangazwa, hariko ico bikoze inzu n'inyubakwa senyaguritse n'imiburiburi n'ibihumbi 6,200. Muri zo hakaba harimwo inyubakwa ndangakaranga n'inyubakwa z'inzibutso zitandukanye za Turki. Abanyagihugu bari muri ico gihugu bavuganye n'ibisata bitandukanye vy'ijwi rya Amerika biri mu gisata c'igisomali bemeje ko batorohewe. Umwe muri bo yagize ati turacari hanze, ntiturashobora gusubira mu nzu, biragoye kuguma hanze, harakanye cane, hariko hagwa imvura nyinshi, hari umuyaga mwinshi. Abenshi muri twebwe ntibafise ico bifuka kuko basohotse bambaye impuzu bari baryamanye Nyamugigima itangura, hari n'abadafise ibirato batuje gusubira mu nzu kwera ubwoba bwa Nyamugigima ishobora gusubira. Ivyo turimwo n'agahinda gusa. President wa Turkiya akaba yatangaje ikiriyo c'imisi 7. Ku ruhande rwa Syria naho amaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo Nyamugigima nini buri 1,600, abakomeretse bakaba bagera ku 3,500. Abatandukanye babandanya guhoza abanyagihugu ba Turkiya na Syria mu bihe bitoboroheye barimwo no kurungika imfashanyo muri ivyo bihugu. Umukuru w'igisata c'ishamwe mpuzamakungu c'itamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo yavuze ko ONU yarungitse indege zirimwo imiti kandi yemera ko iryo shirahamwe rizobandanya rifasha ivyo bihugu kongera kwiyubaka. President wa Burundi Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame nabo nyene bari mu bategetsi bahojeje abanyagihugu ba Turkiya na Syria. Turkiya na Syria tukibutsa ko ari bihugu bibiri bihana imbibe. Turkiya ikaba iri mu bihugu bikunze kubangamirwa na Nyamugigima. Mu 1999 bagera ku 17,000 barahitanywe na Nyamugigima yari ku muvuduko wa magnitude 7.4. Hagati aho umukinyi w'umupira w'amaguru Christian Atsu akomoka muri Ghana akaba yahoze akinira equipe za Chelsea na Newcastle zo mu Bwongereza aramarembe bamusanze agihema aho yari yabomokewe ko n'inyubakwa. Uwo mukinyi w'imyaka 31 aba muri Turkiya kuva mu kwezi kw'icenda aho yagiye gukinira equipe yo muri ico gihugu yitwa Hatay Sport. Urakoze Diane. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'uno munsi kwa kabiri arashikiriza abanyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ku kugena igihugu gihagaze. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ivyitezwe muri iryo jambo. Byitezwe ko Perezida Joe Biden aza kugaragaza ibyo guverinoma ye yakoze mu kuzahura ubukungu bw'igihugu mu rwego rwo kugaragaza ko gishoboye kugiteza imbere, bityo akwiriye kongera gutorerwa kukiyobora. Imyaka 2 ishize abashije gukura Amerika mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, kurangiza ikibazo cy'intambara yari imaze imyaka 20 muri Afghanistan, uko igihugu cyitwaye mu kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine n'uburyo yitwara mu bibazo bikomeye bya politiki ya Amerika. Biden arumva afite byinshi byo kwishimira. Mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika, Capitol, araba ari imbere y'abategetsi bo mu nzego nkuru z'ubuyobozi bwa Amerika, ariko ijambo rirahita uko ryakabaye kuri televiziyo zo muri Amerika. Kimwe mu bimuteye akanyamuneza ni uko ubukungu bw'igihugu bwazamutse nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Ubu umubare w'abadafite akazi ukaba uri ku rwego rwo hasi ugereranije n'imyaka 50 ishize. Gusa iraswa ry'ikibaro cy'Ubushinwa Amerika iheruka guturikiriza mu kirere cyayo yemeza ko gikoreshwa mu kuyineka ryateye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi kuri ubu butegetsi bwa Perezida Biden. Ubushinwa bwavugaga ko gikoreshwa mu gutanga amakuru arebana n'ibyiteganyagihe, ariko Amerika ikavuga ko ari igikoresho gikomeye cy'ikoranabuhanga cyo kuyineka. Hari kandi n'ibibazo by'imbere mu gihugu.
nyuma y'uko ibipimo by'uburyo abantu babona amatora azagenda bigaragaje inshuro ebyiri zose ko abarenga 50% by'abazatora badashaka Biden. Muri abo harimo n'abo mu ishyaka rye ry'abademokrate. Biden niwe perezida wa Amerika wagiye ku butegetsi akuze kuruta abamubanjirije bose. Ubu arashaka manda ya kabiri mu mwaka utaha. Uruhande rw'abarepublikani narwo ruraza kuba rumuteza amatwi ruteganya gukoresha ubwiganze bwarwo mu nteko mu gutambamira imwe mu mishinga ye. Ishami rya ONU rijejwe iterambere PNUD rivuga ko imigwi y'iterabwoba iriko irashinga imizi cane mu karere ka Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nazo. Icegeranyo gisata ca ONU kijejwe ivy'iterambere ku isi PNUD mu mpfunyapfunyo casohowe no musi kwa kabiri kivuga ko akarere ko munsi ya Sahara ubu gafatwa nk'icicaro gikuru c'imigwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam. PNUD muri ico cegeranyo isigura ko abantu benshi bariko barinjira mu mirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam bariko babiterwa n'ubukene gusumba uko babiterwa n'imyumvire yabo y'iryo dini rya Islam. 92% kw'ijana vy'abantu bashasha binjira muri iyo mirwi bemereye PNUD ko yinjiyemwo baje kurondera ubuzima bwiza. Ico gisata ca ONU kijeje iterambere kikemeza ko kuva mu 2017 ibiharuro vy'abinjira muri iyo mirwi bihetse inyuma y'imyumvire yabo ya Islam vyagabanutse gushika ku bice 57%. Kurundi ruhande PNUD ikavuga ko hari n'abinjiye muri iyo mirwi mu ntumbero yo kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ibindi bibi bikorwa n'inzego z'umutekano w'ibihugu vyabo birimwo ubwicanyi bw'agahomerabunwa, kunyuruza abanyagihugu, ukujegajega ku ubutungane butigenga n'ibindi. Raporo ya PNUD yakorewe mu bihugu 8 vya Afrika yo munsi ya Sahara. Ivyo navyo akaba ari Burkina Faso, Cameroun, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia na Sudan. Ku bantu 2,200 PNUD yakuyemwo amakuru abarenga 1,000 bahoze mu mirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam irimwo Boko Haram, Al-Shabaab, Afrika Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim na JNEM. Urundi ruhande rumwe rw'abatanze amakuru rwemeje ko bagiye muri iyo mirwi ku bushake bwabo, rukavuga ko ahubwo ko bayigiyemwo ku uruhande rumwe rw'abatanze amakuru rwemeje ko bagiye muri iyo mirwi ku bushake bwabo, urundi rukavuga ahubwo ko bayigiyemwo ku gahato. Mu bayigiyemwo ku bushake harabasiguye ko bayivuyemwo kubera ubutunzi bemerewe batabubonye n'uburongozi bubi bw'abatwara iyo mirwi. Ishami rya ONU rijejwe iterambere ku isi PNUD rikavuga ko kuva mu 2017 imirwi y'iterabwoba yitira idini rya Islam imaze kugaba ibitero 4,155 mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara. Perezida wa Korea ya ruguru yategetse igisirikare cyo kogereza imyimenyerezo n'imyiteguro y'intambara. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Ikigo ntaramakuru ca leta ya Korea ya ruguru catangaje kuri n'umunsi wa kabiri ko iryo tegeko ryasohotse mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi, aho igisata cawo c'igisirikare cari cakoranye ejo ku munsi wa mbere. Iryo tegeko ritanzwe mu gihe igisirikare ca Kim Jong-un cari gisanzwe kiri mu bikorwa vy'imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda muri ako karere. Ni imyimenyerezo iboneka nk'agasotoro